turabaramukije kandi turabakiriye mu kiganiro cyacu My Way. Turaramukije abadukurikiye bari muri kino gihugu cya Kenya, abadukurikira bari mu Rwanda, mu Burundi na cyane abari muri Kongo, ikaba ari mu bihugu byari byo byose bitandukanye. Umwe wese ahari turabakiriye kandi tubifurije kumererwa neza. Imana y'umujuru baho umugisha, Imana itananirwa ibagirire neza, abarushe canke abafite ibindi bibazo bitandukanye, Imana ibumve ibiteho kandi bagirire neza, mubona amahoro mu mitima kugira ngo inzira murimwo yabuno buzima canke ubuzima hano ku isi muri ko muracamwo bugende neza kandi mububemwo amahoro. Turabakiriye kandi muri kino kiganiro cyacu uno munsi by'umwihariko bidasanzwe nkuko mumaze iminsi mudukurikirana mu biganiro tugenda tubashikiriza. Harimo ibiganiro byinshi tubashikiriza, bamwe muri mwebwe rero hariho abavyumviriza bakumva ko bibagiriye akamaro canke bakumva ko hari ibindi botwunganira canke bakumva ko hari ibindi babiziko. Niyo mpamvu no munsi dufite umutumire mwiza cyane witeka, umupapa mwiza rwose tugiye kwakira atuganirira muri bimwe mu byo yumvirije mu biganiro byacu. Nawe yumvise hari ubuhamya afise, hari ubuhamya azi bwo kubaka bamwe muri twebwe, bwo kubaka abandi badukurikiye kugira ngo dukomeze inzira twatanguye ya buno buzima. Nibyo agomba kutuganirira ko aduha ubuhamya bw'ibiba rimwe na rimwe mu ingo zacu tubamwe rimwe na rimwe, tuzibamwo tuvuye mu yindi miryango. Umugabo abasize umuryango wiwe, umugore abafise umuryango aje avuyemwo. Rero abo bose ntitugomba kubibagira, nubwo birukore tutagomba kubibagira. Hari igihe rimwe na rimwe bibamwo ikibazo, ugasanga havutse ingorane canke ziriya bivuye mu muryango umugore yavuyemo yasize cyangwa umugabo avamwo, ugasanga bibaye intambamyi canke bibaye ikibazo ku rugo rw'abantu babiri bubakanye, ku rugo rw'abantu babiri bashakanye, bigasanga hari ikibazo biriko birateza. Turamwakiriye rero inshuti yacu, karibu cyane. Yego, murakoze cyane. Yego, turashaka rero nkuko bigenda mu migenzo y'ikirundi cyangwa ya kinyarwanda, kirazira kuganira ntitwobaho umuntu ngo muganire cyangwa abaganirize atabibwiye, kuko murashaka kumumenya, murashaka kumenya ngo uwo muntu agiye kuduha ubuhamya ninde, ni muntu ki mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ni umuntu yitwa Karegwa Dimitri, abandi mu papa, abandi bubatse n'umugore umwe, abafise abana babiri. Yego, karibu cyane. Murakoze. Dimitri, turakwakiriye kandi mu kiganiro cyacu. Yego, murakoze. Yego, wari usanzwe ukurikira ibiganiro byacu cyane rwose. Karibu cyane. Ubwo murumva ko ni Dimitri, ni umuntu w'umugabo, umupapa afite abana babiri n'umugore umwe yagashizeko. Niba bimvira ngo afise abandi ku ruhande, yanabivuze turanamusuhuje umudamu wawe ahantu ari. Urumva ko amwemera ko afite umudamu umwe niteka, kubera ko hariho abakubwira ngo ndubatse bikarangirira ngaho. Iyo ugiriye chance rero ukaronka ukubwira ngo ndubatse, akamukubwira bumva ko amwishimiye, ahari abamunezererewe kandi amwemera nk'umufasha wiwe. Dimitri, mu buzima busanzwe turiko turaganira kuba dukurikiye, ninde, akunda iki, akora iki nimba atari banga? Dimitri ni umuririmbyi himbazamana. Hakaba hariho ibikorwa nkora muri kino gihugu. Abanezerewe cyane no kuba ndi kumwe namwe no munsi. Murakoze cyane. Mwabyumvise, Dimitri ni umuririmbyi, nayo muwajije kubera ko nigeze kumva ariko aririmba numva akajwi karanezereye cyane, sinari kugenda ntabivuze. Murumva ko turi kumwe n'umunyempano, turi kumwe n'umuntu afite izindi mpano, ibyo nabyo n'ibindi, kubera ko kuba kumwe n'umuntu w'impano nk'ubu twari tumusanga turirimbira, ariko reka ntitumujyaniranye kugira ngo tuganire ibyo twateguye kuganira, ibyo agomba kutuganiriza. Dimitri, watubwiye ko wubatse. Iyo wumvise ubuzima bw'abantu bubakanye, iyo wumvise ubuzima bw'urugo, ni iki wumva mu majambo make? Ubuzima bw'urugo rubutangurana n'abantu babiri baba bakundanye. Yego, kuvuga umwigeme n'umusore bakakundana, hanyuma bakaduga bagashika ku rugero rwaho bumva boshinga umuryango. Ubwo rero nibwo buzima baba bitegurira kubamo. Kuvuga ngo ni ingingo bafata hagati y'abantu babiri
bakumva yuko bashobora gutangurana urugendo rw'ubuzima basigaje kubaho ku isi. Yego. Okay. Murakoze cyane. Dimitri nawe yatubwiye ko ari umuntu w'umupapa. Nawe nibaza ko ntiwabanye n'umuntu utareheje canke utaterese mu Kinyarwanda. Nibaza ko byose urabyumva. Ndavyumva gose. Yego. Rero iyo uresha uwo muntu canke iyo uri kuratereta umukobwa mu buzima busanzwe umutereta nk'abantu muzoje kubana nk'abantu babiri. Nizahe ntambamye zikunda kubuza mu bantu iyo bakiri mu gihe cya fiançailles canke iyo bakiri mu gihe cy'ukureshanya nk'uko tubyumva? Intambamye ni nyinshi. Icyambere bishobora kuba hari abantu bashobora kubagwanya. Bababwira yuko ataho muzoshika. Ibyo rimwe na rimwe hari igihe biza mu miryango. Ku ruhande rumwe bamwe bagashobora nko kujya mu matwi abandi. Nk'akarorero nk'abiwabo n'umukobwa bakabwira umukobwa wabo ati none nk'ujya muntu muzoshikaye. Ujya muntu ubona bimeze gute, ujya muntu ubona bamukundiye iki nta mahera afise, ibintu nk'ibyo. Ariko gikuru ahantu haba hari urukundo byose birashoboka, kuko rimwe na rimwe mu buzima umuntu aravuka kandi amaze kuvuka burya nta numwe ndabona yavutse yambaye. Bose bavyuka bari gusa. Bisobanurwa ngo umuntu mushobora gutangura ata bintu byahatari biriho, ariko inyuma y'igihe kanaka bikaza. Nkuko twese rero tuba tuvuka turi gusa, ariko ugasanga uko imyaka igenda niko usanga umuntu yavuyemo umuntu akomeye, ugenda wambara ibitandukanye n'ibigezweho ukabishikira, ugashika ku bintu bidasanzwe. Rero ahantu iyo hari urukundo Imana irahezagira ubuzima bugahinduka, ugasanga wari umukene cyangwa wari ari mu buzima butameze neza, ubuzima bwiwe bwahindutse, hanyuma bakagera intahe idasanzwe mu buzima. Okay. Wewe wemeza ko iyo abantu babiri bakundanye bakavyemezanya kubana nta kindi kintu na kimwe cyo batangira gihari? Iyo baba babihurije ko bakaba bumva bakundanye by'ukuri neza, nta kibuza Imana irabahezagira kandi ubuzima bwabo bukagenda neza. Amen. Dimitri, nimba atari banga igihe nawe yaresha canke yatereta umugore wiwe, nta ntambamye zajemwo, ibintu byose byagenze neza uko wari wabipanze, uko wabyifuza, umukobwa waramuterese nawe aragukunda canke baraguteye indobo nawe nk'abandi bose? Iyo uri kuraresha yego, intambamye ntizibura, kuko urazi nyamba hari ikintu umwasi Satani atanezererwa kumva n'urugo. Rero iyo abona yuko ibintu byanyu bizoshika kure, yamatereramwo ibintu kanaka kugira ngo urwo rugo rwanyu nishobore gushikama, nishobore gukunda, nishobore gukoreka. Ni nayo mpamvu ibyo maze kubona mu buzima, iyo abantu baja gutera imbere bama bahura n'intambamyi nyinshi, bama bahura n'ibibazo kanaka bituma badashobora gushika kuri ico kintu. Ariko iyo bari kumwe n'Imana kandi bakagira ukwihangana, nta kabuza Imana irabaduza bagashika kuri urwo rundi mugenzi. Yego. Mu gihe habyutse intambamyi kuri kote y'umukobwa, peut-être kubera reka dufatira kubera ko ari bwo buhamya ugiye kudusangiza, ni zahe intambamyi canke ni icahe kibazo gikunda kuhaba mu gihe kote y'umukobwa kumbure hadutse intambamyi muri famiye wabo? Ibyo bikunda gushika rimwe iyo dufate, urabona urugo iyo rugiye gutangura rutangurana n'abantu babiri bashakanye, ni umukobwa n'umuhungu. Rero urugo rumaze gutangura, hari ibindi bintu bituma haduka intambamye mu ngo. Rimwe ugasanga umupapa arafise akazi kameze neza, aratunze urugo rwiwe neza, n'umunezero umeze neza mu rugo, n'amahoro. Ariko urazi ko mu miryango abantu bamwe bamwe basanzwe bavamwo, rimwe usanga nk'umusore aba nko mu muryango ukize, yashakanye n'umukobwa ava mu muryango w'abantu baciriritse, w'abantu bakenye,
ugasanga ubuzima babayemwo n'ubuzima bwiza cyane, ariko abiwabo n'umukobwa ugasanga bari mu buzima butameze neza. Mu yandi majambo bari bakenye. Hama ubuzima bagiye kubamwo n'umugabo wiwe bwari bwiza, byasaba yuko uwo mukobwa azana abiwabo. Donc iwabo n'umuhungu barabatunze. Yego. Hanyuma bisaba yuko uwo mukobwa azana abiwabo babe muri urwo rugo rushasha bafunze. Yego. Kugira ngo baronke support. Rumva mu rugo rutangoye rw'abantu babiri hakaca hazamo abandi bantu bashika nka 5 bavukana n'umukobwa. Yego. Bica biba donc rumva nko mu nzu haca haba abantu bashika 7 ushizemo n'abakozi rumva baca baba benshi mu yandi majambo. Rero bamaze gushika muri iyo nzu, urabizi mu rugo iyo hajemo n'abandi bantu, kandi mu bantu baba basanzwe ariho batanguye kubana, baba bakeneye kunezererwana, baba bakeneye kwisanzura, gufata umwanya mwiza w'umunezero hagati yabo, kuyaga byinshi, kwigana, kumenyana. Rero abo bantu baca baraza muri urwo rugo babaye. Razi iyo abantu bakiri bato baje kuba mu rundi rugo, harabusanga bafise ama comportement atandukanye, abataha mu ijoro, yego, bakora ibintu bitandukanye. Rero ugasanga nyamba umupapa yategura ibije kanaka, amafaranga kanaka canke uburyo kanaka buzokora ukwezi, buzofasha umuryango. Yego. Ugasanga byafashe iyindi ntumbero. Kubera iki? Iyo agiye ku kazi hariho ibyo baba bavuganye n'umugore byategezwa gukorwa. Ariko kubera ko hariho iyindi charge niniya yadutse mu muryango, ugasanga bya bindi bategura gukora sivyo byakoze. Kubera urumva igitigiri cy'abantu ni kininiya. Umugabo hagera yuko ataha mu rugo, akabaza umukenyezi wiwe akamubaza ko twari twavuganye ko tuza gukora ibintu kunuko byagenze gute. Ugasanga ibintu byabaye ibihushane. Mu yandi majambo bikaca bivyara icuka kitameze neza hagati y'umupapa n'uwo mudamu wiwe. Kubera iki? Ibyo baba basezeranye sivyo byakozwe. Hakaca haduka injyane hagati y'umupapa n'umumama, kandi bitategerezwa kuba ubw'imvo z'abo bantu baba baje mu rugo. Cyangwa umupapa agataha hakiri kare, babandi nabo bagataha ijoro yitereye. Ugasanga abo bari umuntu ab'umugore. Bikaca biba ingorane. Kubera iki? Iyo umugabo ahagurutse ngo abivugeko, umugore yaca abona kumenga ariko arahohotera abiwabo. Ariko nawe yarabibona ko bakora amakosa kamena, kandi nawe abibona yuko ibyo barimo atari byiza. Rero ukaca usanga urukundo rwaba ruri hagati y'umugabo n'umugore ntigwabaye rugikura, kubera umugore umutima wiwe yawushize kubo bavukana cyane. Urukundo ategezwa gukunda umugabo wiwe, akaca yumva yuko umugabo wiwe amwangira abo bavukana. None ico gihe peut-être tugerageje kudusobanura neza ico gihe byaba umugabo ariko yaragerageza akabwira umugore we ati ibi bintu uko biri kose baje babyumvikanye n'umugabo. Yego. Nimba babyumvikanye n'umugabo, ubwo nyene nk'umugabo mu rugo yagomba kumubwira ati rero amategeko ya runo rugo ameze gutya canke bimeze uko, kugira ngo umugore nawe aganiriza abo bavukana, ababwira ati hari ibikwiye gukorwa muri runo rugo n'ibidakwiye gukorwa, kubera ko urumva ko bagomba kwitwara nka neza canke urumva ko bari nabari umuntu w'umugore bagomba kwitwara nk'abana mu rugo, bakaregwa nk'abana. Umugore yabona yuko abo bavukana ategerezwa kubakingira. Umugabo nawe yaja kuvuga, umugore akaca abona yuko umugabo yanka abiwabo n'umukobwa. Rero intambamyi zica zitangura kwaduka hagati y'umugabo n'umugore. Rwa rukundo bari bafitaniye rutangura gutituka. Kuko urumva bageze kuri urwo rwego rwaho uburyo canke ekonomi canke iterambere ry'umuryango, aho bo kuyumvira ukungene urwo rugo rushasha gotera imbere, umugore ibyo bamuhereza byose yaca ashaka kugira handi kubitwara iwabo,
n'abo bavukana n'abo muhiri wabo. Rero umugabo aragera ku rwego rwaho yumva ivyo bintu adashobora kuvyakira, agashaka uwo yohanuza kugira ngo yumve yuko yoronka amahoro, kuko umugore wiwe ubwiwe ntiyarakimwumva, ntiyarakimuha umwanya ngo babashe kuyaga, babashe kuvugana ku vyerekeye ibyo, kuko umugore wewe yabona yuko ategerezwa gukemura ibibazo byo mu rugo iwabo, yibagira gufata responsabilite y'urugo rwiwe, bica biba rero intandaro y'uko urwo rugo rwabo rutangura kujamwo ibintu bitameze neza. Kuko urumva umugabo iyo abuze umuntu amwumviriza, iyo atashe agasanga mu ntebe bamwe bajyamye mu ntebe baborewe, abandi bariko barashwana, abandi bari mu bitandukanye, urumva nawe nta mwanya wo kuruhuka aronka, wo kwisanzura, wo kuvugana n'umugore wiwe, wo kuvugana n'ibintu byerekeye iterambere ry'urugo. Uwo mugabo aca yisanga ari ahantu h'umubabaro, aho yumva uwo yategerezwa kuba yokunda yumva yomwanka, akavuga ati nazanye umugore niteze ko tugiye kubana mu buzima bwiza, ariko raba ibintu ariko arangirira. Kubera iki? Abo bantu baje muri urwo rugo. Rero byabaye intambamyi, byabaye no kivuga gute, byabaye imvo yo kutumvikana hagati y'umugore n'umugabo, kandi bari bakundanye. Ariko kubera abo hari n'ibindi bintu usanga byadukamo hagati, ugasanga uguteranya hagati y'abavukana bavugana. Uraza abahungu hari igihe basohoka bakamenya aho umugabo akorera, bakamenya abo bakorana, ugasanga baje gutanga inkuru zitandukanye n'ibyo umugabo akora nko ku kazi, baragaruka bakabwira mushiki wabo, bakababwira mushiki wabo yuko umugabo wiwe asigaye afise abahabara hanze. Hama umugore nawe akaca yumva amabwire yabo bavukana, bikaca bimutera kugira ishavu n'inzigo no gukora ibintu ukungena vyumva, atabanje gufata umwanya ngo yicarane n'umugabo wiwe bavugane, amusiguze, amenye herma yuko ivyo bariko baramwagiriza ko barukuri. Ugasanga n'umugabo asigaye ari mu kibanza atazi ivyo arimo. Umugore akamenya yuko umugabo wasigaye afise abahabara, umugabo wenyene ubwiwe atabizi. Umugore rero bikaca bimutera gukora n'ibindi bintu biremereye bibi bibabaza umugabo, kubw'ico kintu yumvirije amabwire yabo bavukana, bavuga yuko umugabo wasigaye amuca inyuma kandi by'ukuri atamuca inyuma. Umugabo akaba afise umutima wo gukunda, ariko atazi by'ukuri yuko umugore wiwe amufitiye inzigo, kuko yabwiwe yuko hariho uwundi mugore yoba afise hanze. Rero ukaca usanga uko igihe cyagiye kiragenda niko urugo rwarushirije gusambuka. Urugo rurushiriza gusambuka, umugore agera ku rwego rwaho atacubaha umugabo wiwe. Yamubwira iki agakora iki, yamubwira akora ibi agakora ibi, hakabitandukanira. Mu yandi majambo bica bigaragara yuko mu nzu imwe harimwo ingo zibiri. Umugore akaca aja ku ruhande rw'abiwabo, umugabo akaca yisanga asigaye wenyene. N'uwari kuba yomushigikiye w'umugore wiwe nta mwanya muhaye kugira ngo barabe ukungene bokemura ikibazo. Rero umugabo aratinda arabona ati je bino bintu ndiko ndabamo sindabibona, sindabitahura, kuko iyo ikiyago gihagaze hagati y'umugore n'umugabo, umwe wese akumva amabwire avuye hirya no hino, bituma urwo rugo rutarama, ruca rusambuka, kuko umwe wese acatangura gufata ingeso ziwe, afata ingendo ziwe, afata ibyo agomba. Kubera iki? Nta mwumvikano uba ukiri mu rugo. Rero urwo rugo rwarashitse aho rusambuka burundu, kubera umugabo azi mu rugo. Umugabo yarashobora gupanga umugambi wo kuvuga ati tuba mu nzu dupanze, kandi ndabonye uburyo ndiko ndaronka bwo mfashije kugira kubaka inzu kugira ngo urugo rw'iwanje ruze rumere neza.
ariko izo ntambamyi zose z'ayo mafaranga yashobora kuba yoronka ayahereje umugore we akabimubwira umugore wiwe nawe yaciye yadeturuna akayajana mu biwabo kandi byategerezwa kuba iby'umuryango rero umugabo aragera ahantu avuga ati jewe ndananiwe barahanura biranka gutindaho urwo rugo umugabo avuga ati biranze pe barashika no ku rwego rwo kugira divorce kubera iki abo bantu baje mu rugo babwira mu majambo menshi umugore nawe akayabika mu mutwe iwe no mu mutima wiwe akaca akora ibintu bitameze neza bibabaza umugabo nawe kubera atazi ibiri mu mutima w'umugore umugore yacaba indyarya akegamira ku ruhande rw'abiwabo ntabashe kumviriza umugabo wiwe ngo bicare ngo bavugane bamenye batore inyishu y'ibibazo ugasanga rero ibintu bito bito nk'ivyo nivyo byabaye intandaro yo gusambuka k'urwo rugo gutindaho bagera ku rwego rwaho uwo mugabo avuga ati je ndananiwe turagize divorce baragira divorce urugo rurasambuka ku bw'ico kintu rero iyo abantu baje bava iwabo n'umukobwa bakaza kuba mu nzu y'abantu bakira abageni birasaba umugore ko agira ubwenge bwinshi kugira ngo acunge urugo rwiwe kuko ijambo ry'Imana ryo riravuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe rero iyo atabaye umugore w'ubwenge asanga urwo rugo rwiwe rusambutse ku kantu gatoya ubusa kandi ariwe yategerezwa kugakemura kugira ngo urugo rwiwe rubashe gutera imbere. Yego Dimitri urakoze cyane ku buhamya bwiza udusangije urumva ko ibisambura ingo ni byinshi ibisitaza abantu babiri bubakanye biba ari byinshi kutugana ku musozo w'ikiganiro ni yahe nama wogira abantu mbega uno mwanya twogira inama ko atamuntu yesura gufasha iwabo yuko abantu bubakanye bo menya ibyabo gusa imiryango yabo bakayihorera canke urumva twabagiriye yahe nama nk'umuntu nawe wubatse urugo kandi wanabonye ibintu bimwe na bimwe ukabona ubuhamya bumwe na bumwe bw'ibintu bitera ingo z'abubakanye muri no minsi. Icyo navuga ni uko gufasha ni byankenerwa ni ngombwa ko dufasha imiryango y'iwacu mugabo uko tubafasha kose tukibuka yuko urwo rugo twashinze ni urwa babiri mutegerezwa kwicara mukayaga mukavugana ukuri kukungene ibintu biri bugende nyaba muvuze ati reka tubafashe gutya bikaba inama n'ingingo kugira ngo urwo rugo rwanyu ntirusambuke kandi mwongere mushitse navuga ngo kuko iyo mushinze urugo ntimuba mwebwe muri babiri abari imiryango ibiri ifatanye abiwabo n'umukobwa nabiwawe nabiwabo n'umuhungu nabiwanyu mu yandi majambo gufasha nta limite haba gufasha iwabo n'umuhungu mubishoboye mubafasha haba iwabo n'umukobwa mubishoboye mubafasha ariko hagati yo kubafasha mwibuke yuko hari izindi nshingano hagati y'urugo rwanyu nimuhe abantu ntibahe bavuga ngo akaryo ko gusambura ariko bafate akaryo ko kuvugana hagati yabo ibitagenda neza kugira ngo babikosore hagati yabo kuko iyo abantu babiri batanguye gukundana bakundana ari babiri ibiyago babigirana ari babiri nico kintu cyasabwa yuko abantu bakomeza kugira ikiyago hagati yabo nyene bubakanye ari bitagenda neza bakabivugana bakabishira habona hanyuma bakaja inama n'ingingo mu gufasha abiwabo bataravye nkunzi kandi badahengamye kugira ngo ntibabangamire iterambere ry'urwo rugo. Yego murakoze cyane arakoze cyane umutumire wacu ku buhamya bwiza adusangije kandi arakoze ku nama agiriye inshuti zacu zidukurikirana ubwo mwabyumvise neza ni byiza ko muje inama imbere yuko hagira ikintu gisohoka hagati y'abantu babiri bubakanye icari cyo cyose mugomba gutanga bwo gufasha mugomba gutanga daba icari cyo cyose mugomba gukora mugikorera abantu runaka
umuryango w'umugore cyangwa umuryango w'umugabo cyangwa abandi bantu ni byiza ko umugore n'umugabo bicara bakaganira bakamenya ngo iki tugiye gukora tucumvikanyeho twese twagiye inama kandi twese nta n'umwe abangamiwe mu buryo ubu canke buriya bikaba byiza kugira ngo urukundo rw'abubakanye rukomeze gukura canke ukwizerana n'ukubahana bikomeze mu gihe umwe atovuga ngo waransuzuguye uca ku ruhande ukora iki. Ntibyari bibi ko dufasha inshuti n'abagenzi ariko naho nk'abantu bubakanye wa mugabo menya ko utakiri umwe ufite inshuti yawe mubana umugore nawe nuko amenya ko nawe atari umwe atakiri umwe atigenga ariko muje inama mwicare muganire hanyuma nimwarangiza kuganira mumenye ngo ubufasha tugeneye bano bantu nubu tubyumvikanye ko nta njyane bizozana nta nduru bizogarukana nyuma canke bize kuba intambamye ku rugo rw'abantu babiri bubakanye. Murakoze cyane. Murakoze. Ego.